ahantu nisinzi ko muhabona yani ngubu zamperanye nicaye yani ninjiye ahantu mu gipangu kinini abantu bariko barubaka baje banyereka inzira yo kwiruka yani ndahantu hameze nk'uku yani imodoka zari zagumye zinkurikirana yani abo bantu baje bandunga ahantu hameze nk'uku nikwete nagiye ahantu mu kantu sinzi ko baza kumbonayo yo nikwete ndaja mu kantu baba kantu ndimwo nyamba bigenda gute La baba Mundabire inshuti zanje mundabire rero uyu ni umurundikazi muri babandi bari muri Arabie Saoudite n'ukuri bagowe yahunze reka kwanza babwiye ko uyu munsi twigerekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025 iyo mvuze itariki mba ngomba kumutagira ngo video ni ya kera uyu murabona ko ari umurundikazi yari yahunze umubose wiwe agomba kumugira nabi mu bihugu by'Abarabu muri Saudi Arabia ntawuzi ico byavuye ko sinigeze ndonka amakuru akwiye icyo akoze ndafise groupe abatari bake murimwo n'abataririmo muwo muramaze kumva mvuga ko zihari bazanyemo iyi video uwo murundikazi yifashe video ariko aratabaza yahunze ahungira abantu ngo bariko bakamwereka aho yinyegeza hanyuma murabona umubosi wiwe aragerageje kumuzana ifoto yiwe nawe ariko aramwiruka ko amusanze n'ahari nta makuru menshi nigeze menya ivyakurikiye mugo murabona ko ubuzima bw'abarundikazi bari muri Saudi Arabia buri mu kaga ibi byose bivana nuko bano bantu atamategeko bubaha bahohotera abakozi bahohotera abarundikazi natwe twaba dufise wa muco wacu mwiza wo gutekereza no kubaha ariko bino vyo narababwiye umuntu ufise umuco wo gutekereza no kubaha azagombe yigumire mu Burundi ntaziyumviye gusafira aja muri Saudi Arabia bisaba uriyo kuba igikoko nkabo bisaba uriyo ko atavyo gufyina ibi wanashaka hano ari umurundikazi umwe yavuze ati nokuri jewe sindiko ndatwenga ariko mugabo nanje ndafise icyo navuga kuri bino bintu ndakomana n'ubishimbire nawe icyumviro ciwe n'umurundikazi pe yavuze ati je nanje ndumva sinubura icyo mvuga kandi ariko kumva z'umutekano rero akawuduha ikiyo tuse nk'abagahindura ukuntu hanyuma duce takabasangiza mu by'ukuri nawe yagize icyo avuga wamvuze nabi uje mu Barabu bisaba kwigwanako nta muntu wari uvuga ngo yogufasha ngo yogutabara hageze yaho uri mu kibazo urigwanako nk'umuntu mukuru nta muntu ari buze kugufata ukuboko atari Imana yawe yonyine nawe wenyine je naragira ikibazo muri Saudiya uriko uranyumva narigwanye ko nta telefone umwaka wose nta telefone mfite ntaravugana n'umuryango n'umwe mugabo narahagaze hamwe ndavuga ati jewe nk'umuntu nizanye nta mama nta papa nta muntu n'umwe ari ino ntegerezwa kwigwanako je baramfashe bagiye kunterera bantwaye ahantu uravye akanya nahavuye ni Imana yonyine n'ingufu zanje uriko uranyumva nawe uriko uraza ngo ufate amafoto ngo ngo ndahava gute ni utegerezwa kuyikura nta wundi muntu ategereza kuhagukura je twarirutse n'umwarabu ushika afata akantera ikintu nashitse muri ofisi bambwira ati uwo muntu ofisi yonyine iranga no kunyakira uyu muntu muzanye ngaha ntava apfira muri ofisi nigwanye ko nk'umuntu mukuru nta telefone n'imwe mfise ndaza kwigwana ko nk'umuntu mukuru je narabaye ahantu ikintu citwa hafi amezi abiri
ndiko nkoresha ikintu cyitwa isukari nkorerwa mu mazi mu isukari, uriko uranyumva? Nta muntu n'umwe ndi buririre, nta muntu n'umwe ndi bubwire ikibazo canje, nta telefone mfise, nta kintu na kimwe. Uba ufise telefone hama ukagira ikibazo? Reka 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 reka. Ariko muba mufise n'amatelefone mugira ibibazo mufise telefone. Je namaze umwaka wose Arabie Saoudite nta telefone mfite, gushikaho nyina wa mabuja avuga ati uyu mugende mumukerere. Barantegeye baramfata mu muduga, nicara mu muduga hagati y'abagabo bashika kuri 5 ndi umuntu umwe n'abagore 2 muri ya modoka usanga ari niniya. Ndavuga ati okay, turagenda ahantu gushikaho n'itiro rimfata. Ndavuga ati abaza kunyica ndi mw'itiro. Reka 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 reka. ubu navuga ati nanje narahuye n'ivyago ati mugabo kwigwanako, kandi ibi vyo kwigwanako vyo birumvikana, nubwo bigoye mugabo kwigwanako ni ikintu c'ingenzi, kuko ubu ari ahantu umwana yarankeneye ntiyumve, ivyo ukeneye vyose ubwirizwa kubimenya. Ikintu ca mbere ndababwire mw'abantu mwe, reka ndabasubiriremwo, nama nabivuze buri munsi, nama nabibabwiye, nama nabivuze, n'ubu reka ndabisubiremwo. Nimba wumva utotimba uko umuntu agutimbishije, uragomba ureke kwiga uva mu Burundi, kuko muri Saudiya bisaba ko waba utimba, uri igikoko, ushobora guhangana n'abarya barabu. Ubatinya ntimushobora guhangana, bisaba ko muhangana ijisho ku rindi, agututse ukamutuka, utamututse nawe ukababara ugashavura ukamwereka ko udatinya. Hari abantu bambwiye ati turagukurikira Daniel ibyo uvuga buri munsi, mugabo twebwe kwanza n'uwambwiye ati jewe sindabishobora, ndagerageza mugabo ntibikunda. Ati ndagerageza gushavura nkashavura, ati mugabo kurinda ngo duhangane nabo byarananiye. Abagerageje kurinda bose ikibazo cabo caratoye umurongo. Iyo arakubwira akabona uratekereza, mu nyuma akazabona uramuhindutse nawe, acavuga ati none yitwaje iki? Kumbura ari ikintu hari igihe mba namuteye akamesaje canke nkamuhamagara, avuga ati kumbe yitwaje ko hari abantu bari kuvugira, hari abantu bakurikirana. Ni ukuri baca bugufi. Rero abwiza ukuri, za muratimba. Uwo ati ubu nawe yabwirizwa kwigwanako, hano hantu haragoye, kuko murabona yuko yari ahantu mu bugaragwa, bibera mu bugaragwa, ari ahantu hawe wenyene, yirutse gushika naho mubonye video harimo video sebuja amusanze ahantu yarari, ahantu yabunze yinyegeje, ashira mu kwegera amutwara. Aha rero uwomenya uwo muntu n'ukuri, canke umenya amakuru yiwe ayansangize, kugira ngo tumutabarize tumuzi neza, tumwerekane, tubwire abafasha uwo ari we n'ahari. Murakoze.